ariko no munsi bakuvuga kuri aya maso abona na cyane cyane ko ni byiza ko umuvugishwa yoshika ahantu amaso yose yugurutse akanyurwa no kuvugisha kuko ushobora kuguruka ijisho rimwe ikibazo ngo byarangiye kubera cyane yandi maso n'ayandi maso n'ayandi maso. Ugomba kugenda buhoro buhoro kugira ngo dutahe. Imana ifashe cyane. Mu gitabo cy'Izaburi cyo ngomba kwigisha ko Dawudi avuga ngo you created every part of me, waremye ibihimba byose by'iwanje. Every part of me, that means amaso nanjye ni part y'ikoro. Dawudi rero avuga ngo you created every part of me, you put me together in my mother's womb. Uramfata jewe urankusanya mu nda kwa mama. Donc waremye ijisho urarimanika. Bisigura ngo ni wabiremeye rimwe kimwe cyose warakirema ucitwararika ukwacu kuko cyari gifise igikorwa cyacu. Imana yaremye umuntu ariko mukurema umuntu yaritondeye ijisho, yitondera ugutwi, yitondera amenyo, yitondera byose. Navuze ku by'umubiri last week, ndatangiye kuwugabura rero kugira ngo muzokumve ibyo ngomba kuvuga. Ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko umuntu wese akoroyinda aba yishubuye. Kubera ko Dawudi avuga ngo washize hamwe mu nda ya mama. Yeremiya akavuga ngo nkiri mu nda kwa mama waruzi wandobanuje amavuta nkivuka. Bisigura ngo ari umuntu akorora umuvugishwa atabizi. Akakamu kabafasha kuko evolution iri kwirazana speed iteye ubwoba. Abazungu bageze muri stage yuko uwumva yuko yatwaye inda atayakeneye ayikorora hashaki. Bageze muri iyo stage kandi na mategeko yanditswe. None ko costume tuzambara kwa ko twazibonanye abazungu ni mumba ko nivyo bizadushikana hiyo tutabaye maso zosanga tuvyakiri. Alors abantu bakororinda bisigura ngo babakoroye umwana umuntu Imana isisi. Dawudi rero arabitwemeje yuko Imana yamukusanyije mu nda. That means igihe Imana irakusanya ijisho n'izuru ibibona uwo muntu azovuka. Iyo umuntu rero bamukoroye akiri mu nda menye yuko bateye Imana mu gikorwa yari akora yitonda. Ako yabwiye ngo ndakavuge hagati mu ishengero kuko nigeze gusengera abana bane b'abakobwa nabagira deliverance kubera ko bose bari bakijijwe. Nabagira deliverance turaheza usanga turicaye bariko baratera inkuru. Umambwira ngo aracagwaye mu nda ndavuga ni gutugoye mu nda nagukoreye deliverance jewe. Nabwira nasaba ko tuganira gato tugende hariyo. Ndamutwara ndambwira mfasha kumbwira ibindi wakoze. Mwana nakimwe nakoze ndambwira wakoroye. Wego byashikiye kane gusa. Bibaze kandi afise gato. Nabyo usaza ukora iki? Muri iyi mpamvu nico gena tangiye kugira ubwoba kuko kera nabizi ngo zoro muri ndi gusa rege mwenge ni sana sana amajambo niko ndavuga arakuze nacone cyane ko abantu benshi barifashe minengo Dorotia uwo bita tiratira yagiye mwene ko mwijuru abona ikizucuzi ya mutwana duto ariko utotwana twose yadusanganya amakarto utotwana dufisa amakarto arabaza Imana abana kubera iki bari ngaho bafisa amakarto avuga ngo babana n'abana abavyeyi babo bakoroye amada abana basenga gutya Mana uyu mwicanyi azoza ryari kugira ngo ndamuhivyiwe ni kubera iki umuretse ngo abeho kandi je yaranyangiye kubaho. Niyo yari prière arabaza Imana none bihagarara ryari. Imana yamubwira ngo umunsi uyu muntu akijijwe akaboneka ko neza amaraso yanjye kubera ko iyo amaraso yanjye akubonetse ko ucuta babo ndasabye ngo abantu batahure kugeza amaraso Yesu abonekaho. Alors malheureusement nous même aujourd'hui dans l'église que nous vivons le temps présent abantu benshi biroroshe ko bakorora amada kubera ko twebwe abapasitori tuzigwagarikuba twayinda twibagira guhagarikwa ayikoreye. Aha rero niyo riske turiko turabamo ndatanguriye ngaho kuko amaso ni igikoresho kanaka Imana ari kwitondera mu kurema mu nda. Alors uwo muntu rero baramukoreye menya ko Imana ishavuye. Yego ndabivuze kare kuko jengo na deliverance y'abana b'abakobwa bakoroye amada benshi ndabicarika nababwira ngo ibyo wakoze kera bishoboye gutera riske muri kazoza kuko ujya mwana kikwitwarira birashobora no kugutera mu bintu bijanye no kubyara kwawe. Alors after deliverance twatubona ibitangaza bikoreka ndarekwiye conseil kuko abantu benshi batinya kuzigumana kubera ko batinya kumaramara ariko umaramare uri mu ijuru ni byinshi kuruta umaramare ugira kwisi ako bari kubona no kavyara umushikiranganje ejo akazokwikorera akumuta muri toilette. D'ailleurs c'est ni umutima mubi ni gute ushobora gufata icyare mugashira muri toilette wabonye tusalamaka atabonga ayaragoye cyane kuvuga muri no generation ariko je nahamagara kuvuga ukuri kose ego ndabaheza ariko ndababwira ukuri kose ndavuga wewe ndamusengera kuba kabiri ndamuhamagara
babikoze ubusari tura abagenzi ariko nanjye barashikiye gatanu gusa ariko ukuntu babivuga byarantangaza ngo gatanu gusa ndavuga premier ministre wa défense ministre de bose n'abamuzi ukoreye batanu bakoreye bize yose prophète évangéliste apôtre prophète évangéliste pasteur n'umwarimu bakoreye bino toute une organisation le ministère est là. Amen. Alors dahereye hiyo kukimana ngengo nitode mukubigisha cyari cyo valeur y'umubiri abandi bise kuva kwa kane muri komwe mfako ndiko ndadevelop umubiri kutukunu wagize ngo umutwe umutumba amaboko n'amaguru ndiko ndabyakuna none so aha rero Daudi avuga ngo ngiri munda kwa mama barambumva mu by'Imana yabumvye uno munsi kindigezo batanya kuri uno munsi rero ngomba kwigisha kimo mu by'Imana yabumvye yitonda igihe Imana yabumva umwana wa Keve munda yabonye ko ari byiza yuko Shekina imushirako n'amaso igihe Imana yakubumvye wewe yabonye ko ari byiza yuko igushirako amaso donc amaso afise agaciro bisira mu kintu cyose Imana yagushizeko gifise agaciro niba agomba kumenya yuko atana kimwe cipfa gusa uzogenda ukurego tuno tuntu uzoyora umusenyi wose uduturubona ngaho twita zero Imana yagushize kugira ngo duprotege ijisho niba hari ikintu cya mbere kiri sekirize kuruta ibindi ni ijisho bashake bakubitibuye uzabona ari mukubitanga ariko yari kwepenga kubera ko ijisho riri ultra rapide na cyane kubera ivyo Imana yari haye rero ngomba kukwigisha icyo ufise ijisho amaso nasanzwe yanditswe muri Bibiliya aho bavuga amaso nk'abiri bayandika inshuro 682 aho bavuga les yeux aho bavuga ijisho nasanzwe bayandika inshuro 56 muri Bibiliya gusa icyo kintu kivuga gutyo bamagariwe kucitondera kuko cyavuze inshuro nyinshi ku buryo tugomba kurondera valere yacu so Imana rero mu kubumba umuntu ibona neza yuko bikwiye yuko uwo muntu agira amaso apana ane ariko abiri tukiri bato ngo kubera ko nafise amaso abiri imyenge ibiri y'amajuru ariko akagira ururimi rumwe yagize amaso abiri kugira ngo abone neza yagize imyenge ibiri kw'ijuru kugira ngo aheme neza yagize n'amatwi abiri kugira ngo yumve neza yagize ururimi rumwe kugira ngo avuge make turatego turavuga ku maso rero so Imana muri mu bumana bwa ibona neza yuko jewe ngiye kugira aya maso ndiko mvuga amaso yo mu ntebe ndiko mvuga aya maso nyine mubona nga tutangiye kwiga ngaho kugira ngo ndakoreke yuko amaso ashoboye guteka the prophet Elijah yari ahari ariko umwami w'Isiriya akama ategura ibitero uwo mwami w'Isiriya ateguye ibitero kuri Israel prophet Elijah akatayerekwa akabigira umwami wa Israel nusubire kuja muri yakatse kuko ari umuntu ariko arategura imigambi ndasabye ngo Imana itwereke kugeza aho tuzomenya imigambi y'abantu hama umwami w'Isiriya agira inama ikomeye muri yo nama sujet du jour yari ni kubera iki Abisirayeli tugomba kubatera baca badufata ni kubera iki Abisirayeli tubahagurukiye baca badufata ngomba kurondera umuntu agomba kuba acuditse n'umwami wa Isirayeli umusirikare umwe w'umupagani agira gutya ngo mwami yagora ku ngoma ingorane zitwebwe hariya muri Isirayeli hariyo Joshua hariya muri Isirayeli hariyo prophet Elijah ngo nawe kwiyumvira ikintu mu cyumba cyawe akimenyera mu cyumba cyiwe oh my Jesus amavuta y'ubuvugishwa agwire mu izina ryawe igihugu kirakeneye abavugishwa b'ukuri kugira ngo ibintu byose bagomba gukora tubimenye bitarakorwa y'ingamenya mu byiza so amubwira ngo nawe wabifunika mu cyumba uyu mugabo abibonera mu cyumba cyiwe umwami w'Abasiriya avuga ngo muhaguruke mugende kumufata ngomba kwigisha amaso barahaguruka baraza bari baje gufata prophet Elijah yari ibereye Kedepa umukozi wa Elisa arabona icyatumye umukozi wa Elisa agira ubwoba ni kubera ko yarayejeje kubona amaso byinshi mu bigutera ubwoba nivyo wabonye umukozi wa Elisa amaze kubona arabwira Elisa yibagira ko abantu badafite amasangano cyangwa n'abafite amasangano ntibabona kumwe abwira Elisa komba yabwisho sinema na tuyishepa baraje kudufata the prophet aramubwira ngo ni kubera kutabona
ingorane ihari. Amarira y'umukozi wa Elisa yari ingorane y'amaso. Amarira y'abantu benshi bariko barabamusi bafite Imana itabahezagiye ni ingorane y'uko amaso yabo atarabona opportunity y'Imana yabahezagiye. Ninabohoga amaso ndabohoye abantu benshi. Aravuga ngo abari mu ruhande rwacu baruta cyane, abari kumwe n'abari mubimenye kandi mubimenyeshwe kuno munsi, abari mu ruhande rwacu twe baruta cyane abari kumwe n'abari. So uyu mukozi wa Elijah Elisa atasenga isengesho rikuru, mana mwugurura amaso. Numvirize neza agomba kugenda buhoro ngaho. Akiyaza gusenga isengesho ubwo nyene uyu mukozi arabona. Uyu nyene yaramubwiye ngo duhunge ngo tujibakiriye hapa tumukanyange ukujama. Yani waundi nyene ariko ikimuhinduye nuko amaso yiwe ajeje kubona. Ni batubwiye ko ari amaso y'impengo, batubwiye ko amaso yabona. Ndachaza. Uyu nyene atangura kuba ko ahubwo ngo guma ngaho. Kuko yabonye neza yuko ingorane z'abatabafasha, ingorane no kutabona ababafasha. Oh Yesu Imana. Amaze kubona Elisa akora isengesho rya kabiri. Mana tena umuhumbi muri kino gisirikare cya Syria. Ubwo nyene ngo abantu bacika impumyi. Ariko mfashe naho. Yavuze ngo Imana ibatere ubuhumbi. Ariko acaragenda. Arababaza murondera nde kugira ngo nihamubone. Erega ni mu bizibona. Tugende twitonda. Murondera nde baramubona neza. Murondera Elisa. Gusa mu maso yabo hari abantu se capacity zo kubona Elisa. Ariko barashobora kubona. Listen, apana ho gusa Elisa akagira ngo mumurike. None bamukurikiye batabona. Gusa babona kutari. Baragenda ngo ngiye kubereka biramukurikira bisanga Samaria. Ni giki cyaberetse ko bari Samaria. Elisa arasubira gusenga, Mana bugurura amaso bacabana ko bari Samaria. Sizi ubigeze gusenga ngo ntubone. Aba bagira ubuntu kubera ko Elisa yasenze baruga ko amaso asubira gusenga barabona. None niba baragusengeye ntubone, baragusengera ngo ubone, niba kugenda nimo. Bana bantu bagira ubuntu kuko Elisa yasabye ko batabona. Yaributse asubira gusenga ngo babone. Ni wumva yuko petete ari umuntu yagusengeye ngo ntubone, niba yapfuye atareza kugusengera ngo ubone. L'option prophétique ikorera muri demande. Elisa se yafunze amaso yasavye Imana. Ego abakamenyi ba Satani nabo nyine bagira demande kuri Satani. C'était en puissance spirituelle invisible. N'ubushobozi bw'imwe mu butabonwa bwatumye yishurwa abantu bareka kubona. Nuko na Satani ari ubushobozi bw'imwe mu butabonwa bushobora kuba bwarateye abantu benshi mu naje kubohora amaso. Amen. Uko mbandanya nigisha rero nza kumva amaso ariko araribwa cyane ningakuze uri kurakira. Amen. Murache kumurana. Amen. Elisa agaze mu gisagara. Amaze kubasengera barabona ko bari Samaria. Umwami wa Israel yari yiteguye kubarasa. Elisa avuga ngo abatwa bafashe nk'igi bacubira ubugari. Baye bafungura. Barafungura barataha. Basubiye no gutera Israel. Nariko mvuga ku bijanye n'amaso. Alors, question ni ko bajya abantu basengewe kutabona bacika impumyi ariko baguma barara. Burya nta mpumyi tuba twicaranye ngaho. Bajya abantu ko basengewe ntibabone ariko bakabona aho baciye. Ingorane si uko babona aho baciye, ingorane niko batabona aho bageze. Narabashata ndateba gato ngaho. Aya maso rero ni ikintu gikomeye mu bintu bikomeye umuntu afise. Ni nacyo gituma ari cyo mu bintu bya mbere umwansi atera imbere yuko atera ibindi byose. Amen. 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 Biratawuritse mu Kristo.
amaso ni itara. Iyo iryo tara ribona ngo umuntu wese usoma ryo murongo wa office ikirundi kirambe reka ndere muri itara ry'umubiri ni ijisho. akoma ngaho gato. Itara ry'umubiri ni naho wowe ukunda ubugari buri mu nzu yawe, ukunda itara rigutuma umenya aho uri. naho ukunda umubiri wawe rwose, ariko iyo mubiri wawe kugira ngo ushobore kudekura ibiwurimo nuko haba ari itara ryawe. tuhagarare ku itara gato. Example y'itara ni iyi. Murabona n'ukuntu nirabura? Uyu mugabo yari kubandanya afata amayimaje adafite no projecteur, yari gusanga noire gusa kuri ekran. Ariko igitumye mboneka neza muri iryo ekran ni itara. Mvuge gato ku itara. Aha rero bagomba ko tureka kwitijisho tugita itara kugira ngo tumenye valere yawe. Itara ry'umubiri ni ijisho. Turiko dusubira ku itara. Itara rifise utumaro twinshi. Twari kuba muri primaire twari kuvuga ngo mwaba nakaye kamaro k'itara. Itara rituma tubona neza aho duhonyora. Niko bana bato bari kwishura kuko itara rifise ibyo bidufasha. Atari uko uzosanga mu kongera ubufu bongera y'umuntu mu bugari uzosanga bagize potopoto. Kubera ko bacumbiye hatabona. Ariko itara bishobora gutuma ibindi bitunganya kuko mu muco bituma byose bigenda neza. Rero Bibiliya sina Petero ayasema jambo ya Paulo, uyu ni Yesu alikuwa anahema. Mu guhema kwiwe avuze ngo iryo jisho mubona oya si jisho ahubwo ni iryo tara. Amen. Ni bande bagomba ko Imana ibagirira neza mu mibiri yabo. Je ndimo. Ni bande bagomba ko Imana igirira neza ibiganza byabo. Ariko kugira ngo ibyo byiza ubibone nuko hari ijisho rikumurikiriza. So the Bible say itara ijisho ni ryo tara ry'umubiri. Kama kasi. Shataba. Ngoba kwitonda kandi gato. Kuko mutahuye ngaha muzonyemerera kugira ngo ndabigishe icyo bita amaso y'inkwemu. Ni gute ushobora kumenya amazina yanyu mutayangiye? Ni kubera ko amaso abona. Ni gute ushobora kunanirwa kuyabona igihe amaso azuba yatera? Niba mfise intambara jewe na Satani tugwanira. Shetani nafise intambara zibiri mu vugisho, amaso yiwe niyo ngorane ya Satani. Ariko ndacari maso physique. Amaso ni itara. That means itara akamaro twakumvise. Gerageza rero ututangura kumva ako kamaro kita. Umusuma wese agomba kukwiba icyambere azozimya. Umusuma wese imbere yuko kwiba icyambere azozimya. Niba Satani ari umusuma icyambere azotera. Ndacari ko nakora nk'umwigisha. Kebese baragabatika paka kuri iki. Ijisho ryawe iyo ari ryiza umubiri wawe wose uba uri n'umuco. Bisigura ngo Imana yemeje kwemeza yuko umukuru umubiri wawe ni ijisho. Kuko iyo riri ryiza umubiri wose nawe ukunda amaboko witwararika amaso. Aya majambo ya Biblia ndiko ndasoma. Ngo iyo ijisho ryawe ari ryiza, iyo itara ryawe ari ryiza, ngo umubiri wawe wose uba uri mwiza. Amaboko, amaguru, n'ahandi hose. Kuko nuza gufata umusenyi uyoro ushire mu kanwa kuko ijisho ribona ibiteruye. Nuza gufata ubugari wanze ibicupa kuko ijisho ryabonye kugira ngo nuhakujya ibigusaturinda. So aya n'amaso rero Imana yadushize. Abafise amaso tugire gute? Ababona tugire gute? Muraza kumbwira mu mako mubona nabanye bamwe batufata bagabanya kubona mo. Kebe so mu 2023 mu office.
ariko ijisho ryawe iyo ari ribi. Ariko ijisho ryawe iyo ari ribi, umubiri wawe wose uba uri n'umwiza. Kumbe Shetani nk'umwansi w'abantu icambere yihutira guhindura kibi igihe agomba gutera umubiri wawe, amaze gutera ijisho ryawe. Nisaidie baba. Chaque partie du corps a une importance particulière. Partie yose y'umubiri ifise importance, ariko turiko turumva importance, akamaro, umumaro w'ijisho. Tugende rero buhoro buhoro muri Bibiliya, turaba abantu amaso yakwegeye ibara. Amakuru ya Dawudi mu gitabo cya kabiri cya Samuel igice cya 11 umurongo wa 2. Tutagiye kugenda rero turabe abantu, sindiko mvuga amaso y'impemu, ndiko mvuga amaso y'umubiri. Ucubona ahantu Satani agutereye, abantu benshi twavura amaso yabo tuba tugabanuye 99% y'ingorane zabo. Ndagasubiremo, abantu benshi dushoboye kuvura amaso yabo tuba tugabanuje 99% y'ingorane zabo. Yego, impumyi ifise ingorane iya mbere, kuja muri toilette bayitwarayo, kuja mu mferegi bayifata ukuguru, munyumve neza, kuja kuri bisi barayiherekeza. Ariko impumyi uyuguriye amaso ubutaye urupango rwose, kuko abantu bazabagenda ku kazi batarindiye kumutwara ku kazi, kuko isubiye kubona ishobora nayo kwandika none nikahemba. Bisigura ngo amaso akize, solution ya 99% yo ibonetse ku buzima bw'umurukana. Naje kuvura amaso n'Imana yandubisa. Muza kubona yuko ingorane zose winjiyemo ni kubera ko amaso yari yatewe, kandi muzisohokemo kubera ko amaso yakize mu izina rya Ndatanga inyigisho mutamenyereye kubera ko niteguriye ibitangaza mutamenyereye.